Jean Claude Ndizeye Imana kugira ngo kuri uno mugoroba dushobore gusangira ijambo ryayo, aho tugomba kuzomara igihe turiko turiga ku ijambo ritubwira ngo gutahura no gukira ibikomere vy'umutima. Gutahura no gukira ibikomere vy'umutima. Yesu ashimwe cyane. Tuvuze ibikomere, nibaza ko n'ururimi rw'ikirundi rutahuritse. Ibikomere canke ikironda ni igiswahili cahinduwe mu kirundi, ni ibintu bishobora kugaragara mu gihe ari igikomere cyo ku mubiri. Ariko ibi bikomere tugomba kuraba vyo mu mutima ni ibikomere umuntu ashobora kugendana, canke ni ububabare umuntu ashobora kugendana mu mutima akaba avyiyumvamwo, abizi canke ntanabimenye, ariko abandi badashobora kumenya ibiriko biraba mu mutima w'uwo muntu. Abarundi baramaze ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkingi yatoyemo. Ku vy'ukuri mu buzima tubamwo, turashimira Imana kuri twebwe twaronse agakiza, twaracunguwe kandi turazi ko tuzoja mw'ijuru. Ariko naho biri uko, hari igihe dusanga Satani yaradushingiye akarimbi. Ubu twari hano turiko turanezerwa, turirimbira Imana, duhimbaza Imana, tuyitazira, ariko kubera ibiri mu mitima yacu turashobora gutandukana. Umwe wese ageze mu cumbi we, umwe wese ageze mu nzira, umwe wese ageze muri bwa buzima bwa misi yose, za ndirimbo zose zikaba zikorotse, akashitangura ubuzima bw'amaganya. Umuntu arashobora kuba mu myanya myinshi, imyanya yagutse y'amasengesho, akaba mu mwanya uhagije wo gusoma no kwiga ijambo ry'Imana, ariko muri we afise ibikomere, ariko muri we umunezero ugasanga ntawafise. N'ubuzima tubamo. Turi kuri nosi, ibidukomeretsa ni vyinshi. Ushobora kubimenya canke ntubimenye, ushobora kubibona canke ntubibone, ariko impamvu zo gukomereka turi kuri nosi ni nyinshi cyane. Turavye ukungene isi yubatse, turavye ibihe ukungene bihindagurika, turavye imiryango tubamwo, turavye ivyo tucamwo, ku vy'ukuri dusanga impamvu zo gukomereka ari nyinshi cyane mu buzima. Ariko nagenda bibutse, Yesu ariko arasezera abigishwa biwe, usomye muri Yohana igice ca 14 ku murongo wa 27, yababwiye ngo amahoro ndayabasigaranye, amahoro yanje ndayabagabiye. Jewe simbagabira nk'uko abisi bagaba, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Yohana 14 ku murongo wa 27. Amahoro canke umunezero ni umugabane w'abana b'Imana. Ariko kuko dukikujwe n'isi, dukikujwe n'ibiduhanze, tuza gusanga iri tunga rihambaye Yesu yadusigiye twaritakaje. Ibi Yesu ntiyabivuze kuko yari yibaza canke yari yibagiye ko ubuzima bwo kw'isi bugoye. Ariko ugeze mu gice ca 15 hoho yababwiye ngo mw'isi muri n'amarushwa. Mu ncamake naho yababwiye ngo mutegereza kugumana amahoro, yarasanzwe azi yuko muri nosi ibibazo bihari. Nico gituma rero dukwiye kwizigira Imana. Turakwiye kwizigira Imana kuko naho twakomeretse, naho imitima yacu ibabaye, gukira birashoboka. Yesu ashimwe cyane. Naho hariho ibiriko biratuma umengo ntitwonezererwa ubuzima, umengo kuvuka kwacu kurutwa nuko twari kuba twarapfuye, nagenda babwire yuko mu Mana kuronka amahoro birashoboka. Dusomye muri Zaburi,
Igice cya 34 ku murongo wa 18, umurongo tuzoguma tugaruka ko cyane. Zaburi 34 ku murongo wa 18 haratubwira ngo Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Zaburi 34 ku murongo wa 34 ku murongo wa 18. Dusubiremwo: Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. No muri Zaburi nyene 147 ku murongo wa 3, Zaburi 147 ku murongo wa 3 haratubwira ngo akiza abafise imitima imenetse, afuka inguma zabo. Haleluya. Uri kuraraba iri jambo ngo imitima imenetse, ni kenshi turisobanura nkaho womengo ni imitima iciye bugufi, kuko ikirundi hari igihe kitugora tugasanga turiko tugomba kuvyitiranya. Ariko usomye mu Gifaransa canke mu Congereza urabona ko ari umutima washwanyaguritse, broken heart canke cœur brisé. Nububabare, n'umutima ubabaye, umutima novuga watabaguritse, atari ku buryo bw'inyama, ariko umutima wuzuye intuntu, wuzuye ibibazo. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo Imana irahari kugira ngo ikize iyo mitima imenetse canke iyo mitima ijanjaguritse. Haleluya. Imana itugiriye ubuntu. Muri kino cigwa tuzoraba ubwoko butandukanye bw'ibikomere, kuko ni icigwa cyagutse cyane. Kugira ngo dushobore kugitahura ntitwava tubifata mu buryo rusange canke mu mageneralite, ariko tuzoraba ubwoko bumwe bumwe no kwitanya mukuru bw'ubuzima tubamwo, bw'ivyo ducamwo bishobora gutuma umuntu akomereka. Kandi Imana idufashije tuzogenda turaraba mbega twokwitwara gute canke twokwifata gute mu bihe nk'ivyo. Tuzoraba canke no musi turaza kuraba insiguro y'ivyo bikomere, naho namaze kwitangura. Turabe n'ibimenyetso bishobora kukwereka umuntu yakomeretse canke bishobora kukwereka ko wakomeretse. Ni bimwe bimwe kuko aba ari byinshi. Tuzoraba kandi ibikomere dutegwa n'ubuzima bwa misi yose. Tuzoraba kandi n'ibikomere umuntu ashobora kugira akivuka canke ataranavuka, ni kuvuga ibikomere byo mu bwana. Turabe n'inyifato umuntu yogira n'ikintu abavyeyi bashobora gukora kugira ngo bakingire abana. Tuzoraba kandi n'ibikomere bituruka mu rukundo. Tuvuze urukundo tuzobigaburamwo mu mice ibiri. Hariho urukundo ku bakiri bato, ku bakiri mu bihe byo kuresha no kureshwa, turazi yuko bashobora guhura n'ibibazo. Ariko kandi tuzoraba n'ibikomere abantu bubatse bashobora kugira bamaze gushika mu ngo zabo. Tuzoraba kandi n'ibikomere umuntu ashobora kugirira mu nzu y'Imana. Ivyo navyo nyene birabaho. Ariko kandi tuzoraba mu buryo buciye bugufi ukuntu canke intambuko nk'izo dufasha guharira canke kubabarira abatugirira nabi canke abakomeretsa imitima yacu. Kandi turashobora kuzoraba n'ibintu bike ivyo dufasha ukuntu twokubaka imitima ikomeye idahungabanywa n'ikintu cyari cyo cyose. Kuko ibidukikuje canke ibidukomeretsa biri nyuma yacu vyinshi, biri nyuma y'imibiri yacu, biri nyuma y'ivyumviro vyacu. Ariko Imana idufashije tuzoraba ibintu bikeyi bishobora kudufasha kubaka imitima idakomeretswa n'akana kariko kose. Mugabo mwumve ko ibikomeretsa vyovyo bizokwamaho. Ariko mbega ni gute dushobora kuba muri ivyo ariko tukashobora kuguma muri ya mahoro Yesu adusezeranira? Hama kandi mu gusozera tuzoraba mu buryo rusangi inzira zidushikana kugukira ibikomere vy'umutima. Yesu ashimwe cyane. Mudusengere rero kugira ngo Imana izodufashe, dufashanye kugira ngo kino cigwa kizodufashe kugira ngo tubeho ubuzima bwuzuye amahoro naho twoba duhagaze mu bihe vy'intambara. Ariko ndazi yuko hashobora kuzoboneka ibibazo. Kugira ngo tubitunganye neza
ukazosanga hari ikibazo wagize giturutse kuri kino cigwa canke hari intererano wogomba gushikiriza, tuzokoresha mu buryo bwo kwandika. Wanditse ukoresheje urupapuro rukanshikira ni vyiza. Wanditse ukoresheje telefone ari message isanzwe ndazisoma, canke kuri WhatsApp naho nyene na mahoro menshi. Ariko kugira ngo tuzoshobore kuronka umwanya wo gutegura inyishu no gushobora kubananya ivyigwa, nifuza yuko uwo afise ikibazo canke ico ugomba gushikiriza yozobimenyesha hatarenze ku munsi wa kabiri, kugira ngo nshobore kuronka iminsi ibiri nsanze ari cigwa canke ikibazo gikenera gutegura, nzoshobore kuronka umwanya wo kurondera inyishu mu buryo bwagutse. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi ndazi yuko hashobora kubonekana ibibazo muri bene iki cigwa, ibibazo umuntu ashobora kuvuga ati jewe sinkene ko inyishu yanje ija habona n'amazina yanje yuko aja habona, ubu ukeneye ubufasha mu buryo bwihariye bw'iwawe wenyene, abakozi b'Imana barahari, turashobora kuzofashanya. Urashobora kwitura umwe mu bakozi b'Imana turi kumwe hano kugira ngo azoshobore kugufasha, kuko navyo nyene turazi yuko bikenerwa. Imana ishimwe cyane. Rero turavye icigwa c'uno munsi, turaraba insiguro y'ibikomere vy'umutima, naho nari namaze kubivuga mu ncamake. Ibikomere vy'umutima ni ibibazo umuntu acamo, ni ibintu bimushikira mu buzima bwa misi yose ahari canke mu vyo arimwo, ariko bihungabanya umutima wiwe. Mu ncamake ni ububabare bwo mu mutima umuntu ashobora kugira. Ubwo bubabare burashobora gukura hakavamwo agahinda. Ako gahinda karashobora gukura ugasanga harabonetse n'ingaruka mbi ziturutse kuri ako gahinda, umwiheburo wabaye mwinshi, ugasanga umuntu arahungabanye, ugasanga umuntu arashitse no ku rugero rwo yoshobora kwiyumvira kwiyahura, ugasanga umuntu ubuzima buramwankiye, buramuhungabanije mu mutwe, ndavyita gutyo, bigapanguka akisanga ageze kwa rujanti. Ahandi naho ugasanga ubuzima kubera bwamuhungabanije canke ibikomere vyamubanye vyinshi, agwaye ya ngwara twita AVC canke ingwara yiturika ry'udutsi two mu bwonko. Nibaza ko nabivuze neza. Yes. Ivyo vyose bituruka ku buzima tubamwo, ugasanga umuntu agendana intuntu, ugasanga umuntu agendana ibikomere biturutse ahatandukanye. Ivyo bikomere birashobora kuva no kuri ubu buzima bwa misi yose, ugasanga umuntu agendana agahinda, ugasanga umuntu mu muryango arimwo hariho ibintu atifuza kubamwo, mugabo ugasanga misi yose n'ivyo arimwo. Ugasanga umuntu ari mu kazi atanezererewe, ariko ahura n'abakoresha bamuhungabanya, bamurya umutima, ugasanga ntafise ukundi kuntu ari bubigire, ariko ugasanga biriko birakura nka kurya kw'inzu iriko irubakwa, itafari rigerekerana n'irindi, inzira te bigakura. Rero bino bibazo ugasanga biriko biragenda biriyubaka buke buke, gushika naho usanga vyaserutse umuntu mu buryo bugaragara, tukabona vy'ukuri ko yahungabanye. Akarorero koroshe, hariho igihe nigeze kugwara, nditura abaganga batandukanye, mugabo ikibazo nari mfise ntibashoboye kumbwira ico caturukako. Ububabare bwari bwinshi, akazi nakora namara umwanya munini nicaye, mugabo kwicara bikananira kubera ububabare nari mfise. Ntangura kwibaza ukungene ngomba guhagarika akazi, niyumvira ubuzima ukungene buzobandanya. Sinzi ukungene bambwiye ngo hariho ivuriro ry'Abashinwa ahanye muri ville, ubwo urenganye kuri INSS hajya kwibarabara bita Muyinga, ati hari abaganga b'Abashinwa bashobora kugufasha. Ndafata inzira mvuye ku kazi, ndaduga mvuye hari abafatira amabisi, ndaduga nzi yuko ngiye kuri Avenue Muyinga, ahantu nzi, ahantu nca misi yose. Ariko kubera uruhagarara nifise muri jewe, ubwenge bwaje kugaruka ngira nshike kuri Chez Andre. Narenganye, murumva ko nari ngomba gushika kuri Nociature. Umutima urakanguka, ndavye aho ngeze, ndavuga terega nazimiye. Ca ndasubira inyuma. Ivyo vyose vyaturutse kuki? Ku ruhagarara nagendana. Mu ncamake, uruhagarara rushobora gukura mu muntu, ugasanga n'ivyumviro vyiwe ntibikiroranye n'ivyo ategerezwa gukora
ntibiriko biragenda neza. Ariko none nibihe bimenyetso bishobora kwerekana umuntu agendana ibikomere vyo mu mutima? Icambere, umuntu arashobora kwamabaho yiyagiriza no kumva yuko ataco amaze. Urashobora kuraba ivyabaye muri kahise ukumva ku vy'ukuri hariho amakosa wakoze. Abantu barayamenye canke ntibayamenye, ariko kwibabarira vyarakunaniye. Ukagenda n'ijwi rikwagiriza amakosa wakoze. Naho co bari icaha wakoze, Imana yarakubabariye, mugabo muri wewe wumva umengo hariho ivyaha canke hariho amajwi abandanya kwagiriza ivyo wakoze. Ikindi naco, rimwe na rimwe hari igihe twumva kumengo ntaco tumaze, ubuzima buratubihiye, tukagomba kuvuga kumwe kwa Yobu ngo gupfa bindutira kubaho. Mu camake ivyo vyumviro bituruka ku bikomere umuntu abagendana, naho ashobora kuba ataramenya ikibazo afise. Ikigira kabiri gishobora kukwereka umuntu afise ibikomere ni ukuguma wibuka ibintu bibabaje vyagushikiye vyo muri kahise. Akarorero, urashobora kuba warabuze umuntu, wararize vyaraheze, ariko ugasanga ishusho y'uwo muntu uwo ari we wese mugabo ni umuntu yari afise agaciro mu buzima bwawe, vyaranse kukuvamwo. Igihe cyose umwibutse n'amarira. Abenshi tugasanga n'itariki uwo muntu yapfiriyeko ifa kugera gusa naho utaba warayanditse, mu mutima ukumva ko hari igihindutse. Rimwe na rimwe ugasanga twebwe nyene turiko turavyura umubabaro muri twebwe, tujanye amashugwe ku ntatemwa zabo canke kumva zabo. Bige bintu bivyura umubabaro, bivyura canke bitoneka vya bikomere tugendana. Ico ni kigira kabiri, mbambe kigira kabiri kikwereka umuntu yababaye. Ikigira gatatu mu bimenyetso vy'umuntu agendana ibikomere ni uguhunga abandi canke gutinya kwizera abandi. Ugasanga umuntu anezererwa no kuba ahantu ha wenyene, ahari abandi yumva umengo ntaco bimaze yuko yobana nabo. Ugasanga canke kwizera abandi biramugora, arumva ko umengo abantu bose n'abahemu bivanye n'ibintu vyamushikiye muri kahise. Akumva ko umengo yorondera igihugu ca wenyene, yorondera akazinga kiwe wenyene aja kubamwo kubwo gutinya kubana n'abandi. Ikigira kane gishobora kukwereka umuntu agendana ibikomere ni ukugira ishavu ryinshi, rimwe na rimwe ataco rivuyeko. Ugasanga ndavyite gutyo, naho yoba ari sazi irenganye irashobora kumushavuza. Akantu ubisuzumye ku vy'ukuri ushobora kubona ko umengo ntikari gakwiye gutuma umuntu ashavura, ugasanga uwo muntu arashavuye. Ku vy'ukuri si ico kintu kiba kimushavuje, ni ibintu biri muri we, ibintu agendana, ni inkovu ari afise muri we za kahise canke z'ivyo ariko aracamo. Ikindi kintu gishobora kukwereka umuntu yakomeretse ni kwanka urukundo, na cane cane ku bakiri bato. Iyo bahemukiwe mu vy'urukundo, gusubira kwibaza ko hari umuntu yomukunda vy'ukuri, hari igihe usanga umengo biragoye. Ari umukobwa niwo subira kumuresha, aguma mubonamwo ubuhemu bwa wa undi wa kera, kavuga ati ivyo nye si ivy'iwanje. Ivyo vyose birerekana ivyakahise aba yaraciyemo. Ariko kandi iyo ibikomere vyakuze, ikindi kizobikwereka ni ukwifata nabi canke kugerageza kwirengagiza ibintu. Ugasanga umuntu kubwo kwiyobagiza, kurondera ikintu co mwibagiza ibibazo, abenshi batarakizwa ahitamwo kuja kunywa inzoga, ahitamwo kuja kunywa ibiyayuramutwe. Ariko rimwe na rimwe abo duhura nkababaza, none birashitse ikibazo kanaka cabaye, ugiye kunywa inzoga kugira ngo uvyibagire, akaborerwa nikakuvako, uza gusanga ikibazo caheze canke ugisanga hahandi nyene. Abandi ugasanga kubwo kugomba guhunga ibibazo baribohera ku kazi cane. Gukora si bibi, ariko nk'akarorero usanze umugore n'umugabo batabanye neza, naho baba bafise umwanya w'akaruhuko ka saa sita, umugabo yibutse ko atasha ashobora guhurira n'umugore wa muhira, aca ahitamo kuja muri restaurant canke akirirwa mu mafungo atateguye, kubwo gutinya guhura n'umukenyezi wiwe. Ivyo vyose birerekana ibibazo umuntu agendana muri we. Ikindi naco gifatira ku kwizera,
iyo umuntu yasenze cyane akabona ibibazo byagumye byiyongeranya, hari igihe atama kibaza ko Imana yamuhemukiye kuko itishyuye ibibazo byiwe, ugasanga uwo muntu aracitse intege mu byo kwizera. Yahora ari umuntu abwira abandi ijambo ry'Imana, ariko waza kumubwira ati ibyo urimo n'ibiki, umubwira ati ibyo murimo sibyo, canke jewe Imana ntikinkunda, ugasanga umuntu aracitse intege mu byo kwizera. Ibyo byose birakwereka umuntu ashobora kuba afise igikomere mu mutima wiwe. Ikindi naco ugasanga aho abandi baronkera umunezero, wewe uwo muntu afise ibikomere ntaco abibonamwo. Yicaye mu muzingi w'abandi bariko baravuga ibintu bishobora gutuma abandi batwenga, ariko wewe gutwenga akabona ko umengo ntaco bimaze. Imana dufashe cyane. Ivyo byose ni ibintu bishobora kukwereka umuntu afise ibibazo. Icanyuma tworangiriza ko muri bimenyetso ni mu gihe umuntu asanga muri we ku by'ukuri atamahoro afise no gusinzira bikagorana. Abarundi bavuga ngo uwo mugani reka ndawureke ko hariho igice cy'abantu ushobora gucoza. Ugasanga umuntu araryamye ku gitanda, ijoro rikakwa kumukerako vyanse ko asinzira. Hari ibituruka ku ngwara, mugabo ahanini birava ku ruhagarara umuntu aba afise. Ugasanga umuntu nta mahoro afise muri we, ugasanga umwanya wo kuruhuka wabuze, yumvire kuja kuryama aho ugasanga no kuruha yarushe, kubera gusinzira ntibishoboka biturutse ku ruhagarara afise. Ivyo rero hamwe n'ibindi vyinshi umuntu ashobora kwiyumvira ni ibintu bishobora kukwereka umuntu afise ibikomere. Reka ndabahe agakorwa mutangura gukora hanyene, ariko kandi no muhira mubwirizwa kubandanya. Mbega haruhande y'uru rutonde rwose dushikirije rw'ibimenyetso bishobora kukwereka umuntu afise ibikomere n'ibindi vyinshi ushobora kwiyumvira, ndagomba usenga Imana iguhishurire ibikomere ushobora kubugendana. Senga Imana uyibwira ati ndumva yuko hari ibihungabanya umutima wanje, ndumva yuko hari ibimbuza amahoro, ariko sindiko ndatahura ivyari byo. Ndakwinginze umpishurire aho nakomerekeye canke ivyankomerekeje, kuko ugomba gukira ingwara itegerezwa kubanza kumenyekana. Kwa muganga uturukiriye umuganga, ikintu ca mbere haruhande kukuramutsa akubaza wiyumva gute. Nta maji bakoresha ngo arakuravye aca abona ibiri muri wewe, abanza kukubaza ati nibihe bimenyetso bikwereka yuko ugwaye, ugatangura ukavuga ivyawe byose. Muganga yumvise ivyo bimenyetso aca akoresha ibipimo bivanye n'ivyo wamubwiye. Ibipimo birashobora kuza vyerekana ingwara. Iyo ngwara rero imaze kumenyekana biba vyoroshe kwikira kuko umuti ucuboneka. Rero ibikomere turashobora kubigendana, ariko tutaramenya vy'ukuri ko twakomeretse, canke nitwabimenya ntitwemere ko twakomeretse, bizotugora gukira. Tuzosanga twibereho nk'abaseka mbabaye. Umuntu ugahura nawe ukamubaza ati namahoro, ati namahoro, ariko muri we ariko aravirirana, muri we nta mahoro afise, muri we nta munezero afise. Twari hano turiko turatamba, uwo tubona ku vy'ukuri ni umunezero mwinshi, ariko mbega vy'ukuri uwo munezero canke ivyo bimenyetso vyatweretse kunezerewe, ubwo sivyo kukwibagiza gatoyi umwanya mutoyi ibibazo urimwo, ariko tumaze gutandukana usange ubuzima bwawe nubw'umubabaro, usanga ubuzima bwawe nubw'intuntu gusa. Ndagomba ngo dusenge Imana iduhishurire aho twakomerekeye kugira ngo bitworohere kumenya intambuko twocako mu gukira. Yesu ashimwe cyane. Haruhande rero iyo devoir tubwirizwa kuguma twiyumvira ko, ndagomba ko tuja ku bwoko bwa mbere bw'ibikomere. Nibikomere nise vyo mu buzima bwa misi yose. Ibikomere vyo mu buzima bwa misi yose mu buryo rusangi n'ububabare buhungabanya ivyumviro buturutse ku vyo ducamwo buri munsi. Ibi nibaza ko nk'abarundi tuvyumva 100%.
umuntu amaze indwi yose atonda muri ville n'amaguru, ahanye nta birebire nkeneye kwirirwa ndamubwira, ku vy'ukuri ndazi yuko ejo mu gitondo namba azotonda ku kazi, yibutse ko agira aje ku kazi, akibuka yuko atabisi azoronka, uruhagarara ruzoba rutanguye. Ariko kandi ibikomere byo mu buzima bwa misi yose birashobora guturuka no kubakoresha, nkuko nari nakivuze. Ugasanga ufise umukoresha atigera abona yuko hari ibintu uri kurakora bizima, nuko guca intege, nuko kwereka ko atakintu maze, nuko kuryagumba, ariko kubera atakundi kuntu buri bugire ukimukeneye, wibutse yuko ugira uje guhura na boss, wibutse ko ugira uje guhura n'uwo mushefu, ubuzima burahungabana. Birashika kuvyo uri kurakora ukabona ko vy'ukuri ntibiriko biratembera nkuko bavyifuza. Kubadandaza, uradandaje urahomvye, rimwe kabiri urarondeye imitahe, uko ushiramo niko byose bihomba, tukaje tutangura kwibaza ngo nizanyatsi ziriko ziradutera, ivyo bikaca bitwuzura mu mutima, tukagenda n'uruhagarara. Ibiciro ku isoko biriko biraduga ku munsi. Uraba mikoro yiwawe, amaronderero yiwawe ntashobora guhangana n'ubuzima isi iriko iradushikanako. Ivyo byose uvyibutse ugasanga muri wewe n'uruhagarara. Ivyo ni ibintu bishobora gutuma dutakaza umunezero wo kubaho, kuko nibikomere. Uri umuvyeyi wibutse yuko minervare y'umwana atayo, utasho ugasanga bamwirukanye, nta kintu ca mbere kibabaza nk'ico. Uriyagiriza ukabona kumengo hariho ikintu nk'umuvyeyi utashoboye gukora. Ku vy'ukuri ntivyavuye kuri we kuko nawe ubushobozi ntabwo ufise. Kandi umwana guturukiriye akubwira ati papa mama bansavye amahera y'ishuri, ariko nawe ukaca wibuka yuko uwo munsi no kugira abafungure nibitangaza, urindira yuko hagira umuntu adodora aza kuzana n'ikapo canke ikindi kintu Imana yokora. Ivyo ni ibintu ku vy'ukuri bishobora gutuntuza umuntu. Ubuzima rero buraduhungabanya mu buryo bumwe canke ubundi. Hari n'ibigeragezo tubamwo vyisubiriza, nk'ingwara, ugasanga malariya ikize hitayemwo ikindi kibazo, ugasanga umengo ubuzima bwawe nubwo kwamira kwa muganga, cyangwa ugasanga hariho ingwara wagerageje kwivuza ibishoboka byose vyaranse. Ubwo buzima buca buza kuri wewe bukakwereka yuko ubuzima bwawe ari ubw'ibibazo, ubuzima bwawe atakintu kizima ushobora gushikako. Ubukene bwa misi yose, abo mwarukanye bageze ku ntambwe ishimishije, ariko wewe urabona kumengo uri kusubira inyuma nk'ibirenge. Ivyo byose iyo vyibutse, hari igihe usanga umwijima wakuzuyeko, ukagendana ibibazo. Kuvyuka misi yose ufise uruhagarara, wibaza mbega uyu munsi urengana gute, mbega umufasha wanje canke umutware wanje uno munsi biragenda gute, biturutse ku mubano mu banyu, mbega uno munsi ku kazi birahava bigenda gute. Ivyo byose usanga misi yose uvyuka mu gitondo hakwibuka gushimira Imana, ukaca wibuka vya bibazo biri imbere yawe. Ku vy'ukuri ni ibintu bishobora gutuma canke ni ibintu bituma ubuzima bwawe bwononekara, umunezero ugatakara, ukabaho utishimye, ukabaho utanezererewe kubaho. Kubera iki? Imbere yawe nta kiza na kimubona, ni ibibazo gusa. Bivanye n'umuryango wanyu kungene wubatse, ugasanga n'umuryango wa muri mwinduru, ugasanga n'abavyeyi bataco bitwararika mu vyo kubaho kw'abana. Ivyo vyose abana babiravye birashobora kubatuntuza. Rimwe na rimwe ugasanga umwana aricuza icatumye avukira muri uwo muryango. Pole sana, ntiwabihisemo kandi nta na kimwe ufise wobihindurako. Ivyo byose nibikomere dushobora guhura navyo biturutse ku buzima bwa misi yose. Ivyo rero iyo vyamaze kutubana byinshi, hari igihe dusanga ivyo kubaho ataco bitubwiye, ugasanga umengo kunezererwa ubuzima ntibibaho, ubuzima nta gaciro busubira kugira.
ugasanga wiyumviriye ejo hawe wuzura ubwoba gusa, wiyumviriye mu mwaka uza ugasanga umengo nta nyishu ufise, usanga umengo ico baciza nuko wokwipfira. Izo ni ingaruka mbi zituruka ku bikomere duhabwa n'ubuzima bwa misi yose. Ikindi gihe hari igihe usanga kubw'ibibazo byakubanye byinshi wagerageje kwigwanira, ahubwo waciye urema umutima ndawite wa mafumafu, umutima atampuwe ugira, umutima atakintu na kimwe ufise utinya. Murazi babana twita ngo nabana bo mwibarabara, bamwe batari mu miryango yabo baba mwibarabara, aho bwije bageze akaba ariho barara, bavyuka batazi ukungene uwo munsi uza kurengana. Uwo mwana biturutse kuri ubwo buzima ashobora kuba yarijanyemwo kubw'ubugaba bwiwe canke yagiyemwo kubw'ibibazo vyo mu muryango. Uwo mwana umwiteze ku vy'ukuri uragira ingorane. Muri vile ntibiranshikira, numva ngo hari igihe ushobora guhura n'akagwi k'abana, utwana duto duto bakakwiba, apana ngo wasamaye, oya, bakamera nk'abagufata ku nguvu ibintu ufise bakabigutwara, kubera ntaco yera ntaco cera, naho uwo mutwara mugashi n'ubundi bwo yarasanzwe ararahe. Ahubwo umutwaye mugashi azoba yironkeye harara, kuko shaka mugenda hakuri Gare du Nord ejo nka 6h30 6h30 aha bita kwibuye, hariho ibaraza muzosanga iryamye kwa abana barenga 200. Uwo mwana rero uza gusanga kurana umutima ukomantaye, atakintu na kimwe ashobora gutinya. Ivyo ni ingaruka mbi dushobora kugira cyangwa guhura nazo biturutse ku bikomere by'ubuzima. Ugasanga naho wokumva ngo naka yapfuye, vuga ati none gupfa si bisanzwe. Jewe nabuze abavyeyi ngifite imyaka 8. N'igihe nari maze gukura, kuko nabona kumengo nta bavyeyi twakuranye, nakuze mbona, numvise ngo naka yabuze mama wiwe, naka yabuze papa wiwe, kasanga uwo muntu arafite imyaka irenga 200. Ndavuga ati none igitangaje ni giki? Je nabona kumenga igitangaza nukubona umuntu akuze agifise abavyeyi. Kuko niravye je nababuze nkiri muto, nabona kumengo biri normal, birasanzwe kubona kumengo abantu bose baza gukura atabavyeyi bari kumwe nabo. Ibyo kurira cyangwa kumva ikigumbagumba ngo naka yabuze mama we naka yabuze papa wiwe, ndavuga ati byo ntibisanzwe, ahubwo yari yaratevye. Ivyo biva ku mutima wakomerekejwe n'ibibazo, ugasanga umutima warakomantaye, ukisanga ugeze ahantu atampu ushobora kugirira umuntu. Kubona umuntu ariko arasega ngo yishwe arashonje, wibutse nawe iminsi urara inzara, tuvuga ati warivugisha, arashobora kuba yaburaye no munsi. Je nanje naburaye 2-3. Muzorabe niyo abantu bateye imbere mu by'ubutunzi, ibi bintu bifatika. Akenshi uriko uramwiganira ibibazo vyawe ukumva kumengo ahubwo ntashobora kugutahura. Hari igihe hari uwo nagiye numva ati jewe, kandi ni mugwiza atunga akomeye hano mu gihugu ntaza kuvuga izina, ati ivyo mwigirisha je sindavyumva. Atangura kutudondera ukuntu yatembereza amagi, atangura kutudondera ukuntu yatembereza ivyema, kuza kumuganyira ngo urabuze 10,000 urabuze 100,000, akubwira ati ivyo ni biki cya gukora biragusha. Kuko naho byashitse aratera imbere, iyo yavuye haranse kumuva inyuma. Ubuzima bubishe yaciyemwo bwaramukurikiranye, ntashobora kubona kumengo abandi boshobora kugubwa neza, ahubwo kubwira ngo nahereye hariya, naho kugira ushikire tangurira hariya. N'ubuzima tubamo, ibikomere byatubanye byinshi, impuhwe ziraduherana. Sinzi ko turi kumwe n'abasirikare canke abagiciyemo canke abapolisi. Ijya myimenyerezo babakoresha mu misi y'intango ni myiza cyane. Uravye inkoni bakubitwa, uravye ukuntu bavumbagazwa, uravye ukuntu nyene kujya kuntu nyene babantrena, ijya myimenyerezo babagirisha. Ku rundi ruhande novuga yuko baba bariko barabicira agatima k'umuntu. Ni hamwe ageze ku rugamba
kuzokerera umuntu yitwa umwansi wiwe ari ibintu byoroshe. Guca mu biziga by'abantu bapfu ni ibintu bisanzwe. Erega umutima warapfuye. Si hari. Ibibazo rero tugenda turacamwo turasanga vyatwononye, tukisanga n'umubano wacu n'abandi nturi kurashoboka. Ibintu vy'impuhwe, ibintu vy'iki, ugasanga ntavyo tugifise. Umuvyeyi naho iyo bafise abana kubw'ububabare ategwa n'ubuzima, umwana ariko ararira nta no kwibaza mbega urikurizwa n'iki, ahubwo mu kumuhoza mu hikofi. Aja ava ku kazi, abakoresha bamututse, canke urudandazwa rwiweho ntigwagenze neza, canke avuye mu murima asanze inka zavyononye canke zonye, canke imvura yaguye nabi vyononekaye, atashe mu mutwe atibaza mbega ejo abana nzobagaburira iki. Umwana yomwitega ku vy'ukuri yambi aza guhabwa ni kofi. Si yama yambi batubwira ngo muri vile ngo yambi y'abana twatubombo na twatubiswi. Oya, kuwo muvyeyi si hari umutima urababaye, uratuntuye, ntaco afise kindi ari butange kuko arababaye nawe aza gutanga umubabaro. Ni ingaruka mbi rero zidushikira biturutse ku gukomera kw'ibibazo vyatugwiriyeko. Ariko naho biruko gukira birashoboka. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome mu gitabo ca mbere ca Samweli igice ca 30 ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 6. Samweli igitabo ca mbere igice ca 30 ku murongo wa 3 gushika kwa 6 aratubwira ngo nuko Dawidi n'abantu biwe bashitse kuri ico gisagara, niko gusanga bagituriye, kandi abagore n'abana babo b'abahungu n'abakobwa bajanywe ari nyagano. Ku murongo wa 4, maze Dawidi n'abantu bari kumwe nawe baraturikisha bararira gushitsa aho batakibasha kurira. Mwibuka abantu bari kumwe na Dawidi barabasoda, barabagwanya. Kubona umuntu w'umusoda ariko ararira, mwibaza ko ari ikintu coroshe. Ku murongo wa 5 hatubwira ngo kandi abagore ba Dawidi bompi, Ahinowabu w'Yezireli na Abigayili yahora ari mukana Bari w'i Karumeli, nabo bari bajanywe ari nyagano. 6, maze Dawidi agira intuntu nyinshi kuko abantu bavuga nk'abagomba kumutera amabuye, bose bari n'akabonge kubw'abana babo b'abahungu n'abakobwa. Agace turangiriza ko ariko Dawidi ariremesha yisunze Uhoraho Imana yiwe. Imana ishimwe cyane. Dawidi haruhande y'ibibazo bari barimwo, kuko bari bagiye gutabara Abafilisitiya, bagarutse naho urugamba bagiyemwo batabakundiye ko barubamwo, bagarutse muhira bari basanzwe baba mu gisagara citwa Sikuragi, basanga naco catewe, kuko abagabo bose bari bageze ku rwego rwo kugwana, bari bagiye nta numwe yari ahari. Mucamake abansi babo barabateye ntihaboneka uwivuna, ahubwo abantu bose bahari, abagore n'abana babatwara nk'inyagano cyo kimwe n'ibintu byose. Igisagara baca baragiturira. Babagabo bari kumwe na Dawidi, babagwanye bari kumwe na Dawidi batangura kurira, na Dawidi ajamwo ararira. Ariko Dawidi nk'umurongozi w'abandi, sinzi ukungena agatima gakubise, yavuga ati bon, ntivyanditse muri Bibiliya. Arashobora kuba yaribagije ati none ko turiko turarira, twicaye turabana, inyishu ni yahe? Twumvise ngo yaciye yiremesha yisunze Uhoraho, aca afata inzira aja ku rugamba, aja kurondera abo bantu batwawe biwabo, kandi Imana ishimwe barashoboye kubagarukana. Haleluya. Mbega we nawe uri kuraca mu bihe bitoroshe nk'ivyo urimwo, inyifato uri kuragira ni yahe? Uri nk'abandi bose, mu gitondo wicara ku gitanda canke ku kirago aho uryama wicurikiriye kubw'umwijima, ntuzi ejo hawe, ntuzi uwo munsi ukungene uri burengane, ntuzi ingene wifata. Ariko nagenda kwibutse ya mirongo twaherako, uwo mutima umenetse,
uwo mutima ujanjaguritse, uwo mutima ushwanyaguritse, uwo mutima wuzuye umwijima, turafise Imana ishobora kuwusanasana ugasubira ukaba muzima. Haleluya. Ariko kandi ukicara wuzuranye amaganya, ukicara wemeye uko igifungu kikufuka, ukicara wiganyira, hari ibintu uzoba uri kurica. Kimwe muri byo gikomeye, wicaye ufise ubwoba, wicaye wuzuranye amaganya, utakaza ubushobozi bwo kwiyumvira inyishu z'ibibazo, utakaza concentration. Ntushobora kwiyumvira ikintu kizima ufise ibibazo, ufise amaganya muri wewe. Ibibazo ku by'ukuri bizokwamaho. Ico uri muno munsi naho cotora inyishu, ejo hazoza ikindi. Ariko saba Imana kugira ngo ya mahoro Kristo yadusigira tuyagumane. Umaze kuyagumana, ikibazo naho kikiri imbere yawe, tangura kwibaza wisunze uhoraho, mbega iki kintu ndacitwaremwo gute? Irasiyo ukenera ibihumbi nka 30 kugira ngo umuryango ubeho. Ariko uravye ubushobozi bwawe ugarukira ku bihumbi 10, uce wicaruririre mu bana, bizogufasha iki? Ahubwo ayo maganya yawe yasuke kuhoraho, hanyuma ubaze Imana ati mbega nkora iki? Utembereze ubwenge bwawe nk'uko Imana yabuguhaye, wibaze mbega n'ikihe kindi kintu nokora n'imiburi buri kuri vya bihumbi 10 nongere ko amafaranga 1000. Nawe ubundi bwo ibintu bizoguma vyiyongera, bizoguma bikura. Nitwaca twicara imbere yavyo, nitwaca twicara imbere y'ivyo bibazo, dutangure kurira, ikibazo kizoguma gihagaze imbere yawe, nawe uzoguma uri kurarira. Amaherezo n'ayahe? Dawidi atubera akarorero. Muri ibi bikomere tugendana by'ubuzima bwa misi yose, inzira ya mbere yo gukira nukwibuka yuko dufise Imana ishobora kudutabara. Nukwibuka yuko dufise Imana atakure itokura umwana w'umuntu, kandi atanu na hamwe itogushikana. Umaze kwibuka ivyo, usubirana intege. Birashika kubw'ubwo bubabare bwinshi, kubw'intuntu wagize, kubwo kujanjagurika k'umutima, ukumva yuko no gutambuka vyanse. Bisa nkaho usa n'umuntu waguye hasi utewe n'ibibazo. Ariko iyumvirize, ugasanga ugifise utuguvuna dukeyi, haguruka usubire utambuke. Naho utoba uri kurihuta, naho utoba uri kuranyaruka, mugabo utambuke. Gutambuka n'ivyanka, tumugenda wavura. Kwavura naho nyene ugasanga biranse, genda ukwega inda hasi. Ugasanga ushoboye gutambuka imetero imwe, mu metero 1000 zari ziri imbere yawe, urugendo ruzoba ariko ruragabanuka. Haleluya. Ico ngomba kuvuga ni giki? Haruhande yaho womengo uruzitiro rwamaze kubakwa mu buzima bwawe, subirana udutege, ubwira Imana gushoboze. Naho wowe uri kuratambukira mu mahwa, naho wowe uri kuratambukira mu bintu bitagukorohera ngo ushobore kunyaruka, genda ushinyiriza, mugabe intambuko uzoba ukuyemo izoba imaze. Ejo naho uzoshika mu bindi. Ndagomba ko turangiriza ku ntahe imwe ishobora kudufasha. Ni ntahe ya mwene data turi kumwe hano, kandi ntimugire ikibazo, nabanje kumusaba uruhusha kugira ngo nshobore kuvuga ivy'ubuzima bwiwe. Ni mwene data Ernest, mwese muzi ku izina rya Hamu. Uno munsi turamubona mu minsi yeze yagiye kwitoza mu bashinga amateka. Kandi kuja kwitoza vyasaba kutanga urufatiro rw'imiliyoni 2 kandi utazosubizwa. Turiko turaraba ibikorwa ariko arakora, hari igihe womengo yabivukiyemwo canke vyakorotse gutyo nyene. Ariko reka ndabibutse, nta myaka myinshi iheze uyu Muhamu nyene muzi mubone uno munsi yisanze adafise ahantu ho kuba. Yaje kwiga i Bujumbura atamuryango hafise. Amashuri amaze guhera, n'uwo bamuhaye indaro murumva yuko akubwira ati urakuze, fata inzira yawe wimenye. Gisanga muri ivyo bihe kugira ngo ashobore no kuronka indaro, vyabaye ngombwa yuko aja gusaba akazi ko mu nzu, bamwe twita ababoyi. Ariko naho hantu yaronse ako kazi nta mahirwe yahagiriye, kuko nyene urugo serugo yavuze ati wapi, umuntu w'umugabo nk'uyu yahejeje amashuri aka kazi siko, ashobora kuba yaje kunyiba umugore, abaramwirukanye. Atangura kuraraguza, aharayo no munsi siho yararejo. Gisanga ageze mu bihe
yagomba kurondera Mutama Leopold amusaba uruhusha rwo kuzoza ararara hano mu rusengero. Mbega haraye agasashe cyangwa agasakoshi k'impuzu ziwe kwa Mungu tujya gusenga yociye akabika he? Yari muri ivyo bihe vy'uruzazane, ariko Imana ica inzira uko ibona nyene bikwiye, ahura n'umuntu yisanga amushikanye kwiga muri kaminuza imwe twita y'ivyizigiro vya Afrika, imwe dutazira Hope, imwe y'aba Methodist aho mu Ngagara, kandi acaronka uburenganzira bwo kwiga abayo. Wa muntu yaramaze igihe no gufungura bidashoboka, turiko turavugana yavuga ati kuvyukuri Imana ni nziza, ubunye nta munsi nifuza inyama ngo ndayibure, kuko mu vyo batugabura inyama zarimo. Ubuzima burabandanya, mugabo yari afise amasezerano ko haba imyaka 3. Umwaka ugira kabiri ugiye guhera agomba gutangura wa gatatu ari wo wa nyuma, tuvugana yari afise ubwoba, mbega ko bino bigo nahawe kubamwo imyaka 3 kwikiringo kigomba guhera, nzoca nsubira gusaba kakazi ko mu nzu, nzohava nja kwa Leopold ndamusabe antize hariya kuri barko, nzoca njahe? Ariko kubw'ubuntu bw'Imana atangura kwiyungunganya mu tuntu nyene tudasobanutse. Naziko no muri twebwe hari abantu basavye ko bokorana, abasaba ubufasha niki, ariko Imana ishimwe ahageze uno munsi avuga yuko atunze abantu 15, aracyari umusore. Haruhande yuko atunze abo bantu, afise n'ibindi byinshi ku buryo bugaragara ushobora kubona yuko Ernest uno munsi siwo muri iyo myaka iheze. Nta giturire yampaye, mugabo n'ubuzima twese dushobora gucamo. Ariko ikibazo ngaha two kwibaza, mbega ico gihe ariko arararaguza arondera n'ibaraza y'abandi yoshobora kuryama ko bidakunda, yaca yicara akavuga ati aha rero ko byose byanse, nta yindi nzira, nivyo gakiza ndabihevye, reka ninywera urumogi, ninywera inzoga, amaswingi aba amaswingi, hame vy'ubuzima nta kundi. Mu bagenewe kubaho neza jewe sindimwo. Ntihari abafata izo nzira, ntihariho abahitamwo kuja kwiyahura kubera ibibazo vyabaye vyinshi. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana muri ubwo buribwe, muri ubwo bubabare, Imana yaramufashije ageze ahageze uno munsi. Nawe nagenda kubwira ico gifungu kikuriko, cibutse yuko ufise Imana. Haleluya. Cibutse yuko dufise Kristo yapfuye kugira ngo dushobore kubaho mu mahoro. Cibutse yuko dufise Imana ikubwira ngo nubwo bubabare bwawe bwose, come ingo ndagutabare ndakuruhure. Akaruhuko Kristo aduha ntitukarindire kuzokaronka mu ijuru gusa, ariko tukiri hano ku isi birashoboka ko tubaho mu mahoro, birashoboka ko tubaho mu munezero, birashobora ko tubaho tunezerewe. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko tubaho twumva tunezererewe ubuzima, naho iruhande yacu ibibazo vyo wabidukikuje, naho bwa butunzi butobora fata urutonde nkuko tuvyifuza, naho imiryango yacu yo biriko irashwanyagurika, naho abavyeyi bacu batoba babanye neza, naho amashuri yo bariko aragenda nabi, ariko turafise Kristo yatubwiye ngo amahoro yanje ndayabagabiye. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba ko dusenga Imana. Mbega usuzumye ubuzima uri kuracamo, usuzumye ibigukikuje, ubona biguhereza igicapo cya gute? Umutima wawe uracameze neza canke uri wa muntu washwanyaguritse, wuzuye inkovu, wuzuye uburibwe, wuzuye ububabare, ahubwo usigaye utinya no kuba ahantu ha wenyene kubw'ubwoba? Rimwe na rimwe ugasanga naho buba bwije canke amatara acitse, n'umuntu akuze kubera ubwoba afise, kubera ibi bitero agendana, kubera intambara abamwo, asigara yibaza ati Imana yomfasha ijoro ntirize, Imana yomfasha tukaguma ku murango, kugira ngo nshobore basi kuguma mbona abantu, kugira ngo nshobore kuguma mpura n'abandi bantu, nshobore kwibagira vya bibazo. Wowe uri muri ivyo bihe, haguruka dusenga Imana. Yesu ashobora gutabara canke gukiza iyo mitima ishwanyaguritse.
umutima wawe urababaye, turi imbere y'Imana. Twebwe ntidukwiye kurira nk'abandi bose, nivyo tuba mu buzima nk'ubw'abandi, ariko tukwiye kwibuka yuko dufise Imana ishobora byose, kandi Imana atakintu na kimwe ishobora kutwima. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo iyitimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese. None ni kihe kindi kintu yonanirwa no kuduha? Ikibazo dufise nuko inyishu tuyikenewe no munsi nyene, ariko ku bw'intumbero y'Imana inyishu irashobora kutaboneka uwo munsi. Bigusaba kurindira, ariko ukarindirira ku kivi, ukarindira uruhara rwawe uri kurarushiramwo. Mbega mu byo uri kuracamwo nta ruhara rwawe rukwiye kubamwo kugira ngo ushikire inyishu y'amasengesho yawe. Ntucike intege. Ivyo wagerageje ni byinshi kugira ngo umuryango wawe ube mu rutonde, ariko uri kurabona kumengo vyaranse. Subira ugerageze. Ivyo wagerageje kugira ngo ubutunzi bw'umuryango bwisununure ni byinshi vyaranse, ariko nagenda kubwire ko gihema biracyashoboka. Subira ugerageze. Haguruka wisunze Uhoraho, wishimikije Uhoraho, uhagarare mu kwizera. Ubwire ikibazo ati wakibazowe, naho uri imbere yanje ndafise Imana atakinanira, ndafise Imana inkunda, ndafise Imana inyitwararika, ndafise Imana atakintu na kimwe ishobora kunyima, kuko ndi umwana wayo. Ariko birashika umutima wawe ukaba ukiri kure y'Imana. Birashika umutima wawe ukaba wuzuye ivyaha, ugasanga iyi Mana turiko turavuga mu mutima wawe ntayiriyo. Nagenda kubwire, Satani ntakwere ku bwinshi bw'ivyaha ugendana. Hari ivyo wiyiziko bigenda bikwagiriza, ariko iyi Mana ndiko ndakubwira niyo nyene garuka ikakubwira ngo muri ubwo bwinshi bw'ivyaha vyawe nyene, ngwino ndaguharire, ngwino ndaguha amahoro, ngwino ndaguha ubugingo budashira. Tukaba turi kumwe naho woba warakijijwe, ariko hariho ubuzima uri kurabamwo wowe nyene uvyibutse, urabona ko kuvy'ukuri nta n'imbabazi ukwiye, ariko wosaba Imana imbabazi kuko ni nyabuntu. Ni Imana atakinanira, kandi ni Imana idashobora kwirengagiza umwana wayo aje kuyisaba imbabazi. Ariko kandi umutima wawe ukaba ukiri kure y'Imana, akaba atagakiza uraronka, ukaba utarizera umwami Yesu. Uno musi ukubera umunsi